nuguhotora fresh ndabaramukije. Twasabye mwami Imana ifunguro za gufunguriramo kino kibanza ntihagire umuntu n'umwe aza kubifungura ngo abimare ahubwo aze kubisigaza ko nico kimenyetso kigaragaza ko umuntu azoba yahaze. Yemera imwe n'izina zemera. Rero naserukanye na mama wanje kubera ko nta wundi twicaranye ngaha abandi bose ngaho baranyasa abahungu bose baraho baranyasa. Mugabo uyu muvyeyi mwabonye ukuntu yaje atambuka bibonekana ko uyu mwana atamugoye. Rero muvyeyi turagushimiye cyane ndabona ubundi ari akote yiwe nukuri n'ibintu vyiza cyane bishemeye kandi biryoshe. Murabona n'uwundi munyakubahwa akazi ngaha anye yambaye amashugwe mu mutwe nakana keza cyane. Urabona ukuntu uyu mwana asa niko n'umwana yavutse uno munsi asa. Birashobora kuba bifitaniye isano nimba ari ukuvukana ntabyo tuzi, ariko rero twashaka rero abari hafi y'uwo mwana yavutse kumvise ko yamaze gushika bomutuzanira, abari hafi yiwe bamutuzanire uyo mwana. Rero nashaka gusa nkamubona gusa iyo azanana ntaho nzi sinzi nkamubona gusa shaduhaguruka mbatse mugabo shaduhaguruka ku mashasara. Rero ababijejwe bamutuzanire vrema, ababijejwe bamutuzanire uyo mwana kuko jewe uje kuntu namubonye ku pica ndibaza ko habayemo ibintu vya montage ngira ndamuraberera amaso ku yandi uko n'umwana mwiza cyane. Na DJ yamaze kuvyumva yashizemo akaririmbo ko kumwakira. Duhaguruke rero namaze kumubona duhaguruke amashimeshi basha n'ibintu bidasanzwe sinzi ko muri ko murabibona. Uyu mwana abasha urumva uyu mwana yambaye akarato menga gafise umusumari munsi n'umwana mwiza ndibaza ko ivyo nababwiye ntabeshi na yo mwamubonye n'umwana w'igitangaza yavutse atamba. Ego rero merci beaucoup turabashimiye rero nibaza ko mwokwicara kandi Arise wowe uramutsa bebe uramutsa batumire ngo bamumurikire ngo barabe bamumurikire bamurike baramutse rero twashaka tumasabe rero abaramutse namwe muca mumuramutsa. Irikiravuga none wewe ntubizi Mumeze neza nuguhotora fresh ndabaramukije. Okay yaturamukije nakwe twomuramutsa amashimeshi rero amashimeshi ku kabeya. Okay igihe Yohana yari ku kiyaga harageze igihe ariko arabatiza cyaravuga ati ntibigikunze ko mbandanya kubatiza haraje uwunsumvye ubushobozi. Rero jewe nanje ndabona ngaha iruhande yanje CISHA ADO yamaze gushika. Jewe ubushobozi bw'iwanje buraheze haraje uwunsumvye ubushobozi. Wewe je nababatirije mu mazi makeya ariko wewe wababatiriza mu mazi mu mazi menshi. Murabona ko yavyiteguri amashi menshi kuri CISHA ADO. Akaradi. Okay abakatolika bari ngaha tugire Kristo. Amakuwa mizirima namwe muri ngaha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kubakizwa nabo Yesu ashimwe. Arise je nagomba nsabe ikintu kimwe ari abantu watumiye ngaha bitari ngombwa
kuko nshobora kumbwira ingene ari urubanza rwa anniversaire nkabona hari abantu bagumye bavyimba. Ubu rero hageze kurya gato turaza gushiramo ka mwana wa mama nimba ari bimutanguye. Hageze gukembagura uraba baryohewe ucu kembagura runini abari gucuba. Abo turi kumwe tugira uko. Imbere ko dutangwa nagomba nshimire kwanza Alice kuri ino initiative yagize akavuga ngo jewe urubanza rw'iwanje za kurujana mu gisagara hagati muri Mutima bare kubera ko yaravise amadeni menshi muri quartier bari guhava bamutera ku mugoroba ngurumva ngo yaronse ko meha menshi ngo bamusigiye wagize neza kandi nshimire n'umuvyeyi yabimwemereye kugira duhindura akarere. Abantu mutavukiye mu makartie nkayi wacu ntavyo mwomenya hageze imanzi n'abana bo ku mukungu gusanga bamanutse bose bamwe bagenda kuvoma bagirane kugira ngo bagire baze guhotora. Rero nibaze yuko ibintu bimeze neza cyane gose. Nagomba nsabe kwanza bari mu bigega babanyakirire neza nino saha ko tuba muri kino kibanza kugira ngo twese hamwe tuduze ishimwe ku bwa mushiki wacu Alice ubu ariko yiziriza isabukuru yiwe y'amavuko. Turaguhaye rero kazina karibu muri kino kibanza. Programme yacu yose twize mu biganza vyawe. Byabi binyobwa, byabi bifungurwa byose twabihumanuye bidutembe neza. Twasavye mwami Imana ifungwa za gufungura muri kino kibanza. Ntihagire umuntu n'umwe aza kubifungura ngo abimare ahubwo aze kubisigaza ko nico kimenyetso kigaragaza ko umuntu azoba yahatse. Kandi n'ibinyobwa tubinywe bitunanire zoba ikimenyetso yuko twankoye turabura aho dushira. Bana natwe byose na hose mu izina rya Kristo cyane tubyizeye. Amen. Ubuzima bwari ari wabibonye hariya hageze kuri gato nugutimburura gatoyi umuntu atahaguruka hari bigabanga hanabonye mu byinshi umuntu yagurutse nugukemburura nimushira hejuru mureke kubishiramwe inzigo sawa. Ubuzima bwari rero umuntu mumaze mwumva ubuzima bwari singene bumeze ubuzima bwiwe wa mbere muri commune mwabise ubuzima busohose akagira n'ubuzima buboretse uza kumabwira arabore ubuzima bwari ni boro mutizane rero ngakwira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Alice ntuzane ibintu byakamwana wa mama ibintu by'ijana mbere bikugwijana ntuzanijana twarahanuye twarahejeje tugomba turabe iby'iwanyu reka duhere kuri uyu mu manager mpereye kuri wewe rero sawa. Iyi ndayemera imwe n'izi ndazemera. Alice yaha umuvyeyi akubikire nahava yata nuhava yata ibintu by'urubanza biracangana yoyata mugabo arayaguha muhera humura. Mama muri aya mafaranga ntagira ibintu birebire harimo stoke y'ubufu ngaho n'ibiharage nawe yandi aracaza oya Alice hishingeso ni mama arayaguha okarayaguha abandi ari araguha ugere kwisi we wambaye impuzu watize wapfa bazikwaka isaha yageze. Okay ntimugire ubwoba ngo muce mugira nk'uko agize umuntu wese nahaguruke mu cyubahiro cy'uko nyene ku giti ciwiwe yiyemere utange uko nyene none mushiye muzigume sawa yambaye rimsini mwizosi kuri kire ya fili beba ni fili abantu mwizerete ni fili mtoto wabonye
abigize neza cyane ku murongo rero byaragenda zibaha oya Alice uwo muhungu ariyemera no Alice no uwo muhungu ariyemera sawa yumviriza ni sawa vrema abandi muzane mugira ubwoba no gusa ukaba washyizeho amajana 5 ni matoyi turayabona ingo rero nta na kimwe ntituyabona ni mwijoro amadora menshi ngaha ni mugeni gufyina bo ndashaka kumuha impano nk'umuvyeyi wanje we Diera sohoka ndashaka kumuha impano nk'umuvyeyi wanje kubona yese hano nawe akanshigikira ndagashira manuzi bavuze ati yambaye modele nziza nanje nabonye mama akunda kwambara ibikwembe kagasirimu kenshi acasoresha ikanzu nk'iyi ariko y'igitenge nashimye nanje kumugura igitenge ndakimuhaye nk'umuvyeyi wanje oya nisimba ko kibone mwe sigitenge bika rero naserukanye na mama wanje kubera ko nta wundi twicaranye ngaha abandi bose ngaho baranyasa abahungu bose baraho baranyasa niyo mpamvu twicaranye na mama murakoze cyane rero impano nashaka kumuha biravutse baragutelefone murakoze